Uyu munsi ngomvye kugaruka ku vyabaye inyuma y'urupfu rwa Yezu ahejeje kwitangira amahanga yose. Hari ibintu bitanu vyabaye nagomba yuko tugaruka ko mu nyigisho y'uno munsi. Ni ibintu bidasanzwe, tugomba kubikuramwo inyigisho kandi zidasanzwe. Ku gatanu mweranda Yezu yarabambwe ku musaraba, amara isaha 3 abambwe. Imbere yaho yakubiswe, arambika urugori rw'amahwa, arababazwa cyane, baramucira kwa mate. Imbere yaho bari bamuciriye urubanza guko abambwa ku musaraba. Ndazi yuko amajambo y'Imana nkayo avuga ivy'urupfu rwa Yezu mumaze kuyumva katari gake, kandi ndazi yuko ahindura byinshi mu buzima bwacu. Saho nagomba kugaruka uyu munsi, nagomba kugaruka ku bitangaro bitanu vyabaye Yezu ahejeje kutwitangira ku musaraba, Yezu acikanye ku musaraba. Ni bimenyetso bifise insiguro zigera kure cyane. Mu gihe twobimenya kumbure hogira ico bidufashije. Ngaha kuri televiziyo Umuvugizi twarabemereye yuko tuzogenda tubaha inyigisho zimbitse zigera kure zishobora kudufasha guhindura ubuzima bwacu. Rero umunsi Yezu abambwe ku musaraba harabaye ibitangaro bifise ariko insiguro. Mbere umuntu yogira ati izo nsiguro zigera kure cyane. Igitangaro ca mbere rero cabaye meze nk'unyarutsa. Yezu ahejeje gucikana, harabaye ubwira kabiri ku isi yose. Bisigura iki? Bisigura yuko isi yarababaye cyane, isi yarabaye mu gahinda kubera urupfu rwa Yezu umwana w'Imana. Isi kuko muvyumve, ibi bintu Imana yaremye iyo tutariko tuvyifatamwo neza birababara, biravyumva. Imora mwumva ngo isi yacu ntigitanga ivyimburwa neza kuko yamize amaraso, yanyoye amaraso. Isi ntiyagomba kunywa amaraso bagenzi. Umuntu yagomba kubaho hanyuma agatwarwa n'ugwakarago, ariko no munsi turicana. Ico gituma isi ngo yoba itagitanga ivyimburwa neza, niko abantu babivuga. Kandi uravye ibi vyabaye n'insiguro yavyo vyerekana yuko ibi binyabuzima duhereye kw'iyi si, iyo tutavyifatamwo neza irabimenya. Isi rero yarakwiwe n'umwijima ubwira kabiri, ukwerekana yuko ibabajwe nuko abantu tudashobora kubona iciza tugirirwa. Waramaze igihe yigisha abantu, akiza abamugaye, akiza abarwaye, agaburira abashonje, atwigisha ko Imana ari rukundo. Ntidushobore kuvyakira twebwe abantu. Isi yarashavuye kubera yuko ico twakoze cari ikintu atari ciza na gato. Mu kubamba umwana w'Imana yatwitangiye, yerekanye urukundo mu bantu, yatugirira neza, yakiza abarwayi. Bamwe nyene yakiza mbere canke yaha umukate bashonje, akaba aribo bamwihakana gushika naho abambwa ku musaraba. Iciza rero gisubiriwe n'ikibi birababaje cyane. Isi rero igahava ikabimenya, nayo igahava igashavura. Ni kuvuga rero yuko ivyaremwe byari bigiye, novuga mu kigandaro cuko umwana w'Imana apfuye, abambwe hanyuma agapfa ku musaraba. Ni ikimenyetso cuko ivyaremwe byari bibabajwe n'ico umuntu ahejeje gukora. Ariko kandi uwo mwijima urerekana yuko Imana izocira urubanza igicumuro cose. Imana izogicira urubanza. Tube twitonda rero cyane, twitonde mu gihe hari umutima utubwira gukora ivyaha n'ibicumuro. Igicumuro cose kizocibwa urubanza, kuko inkuka ya Yesu Kristo twagomba kuyiha agaciro mu
ukutasubiza Yesu ku musaraba. Ariko ubona iyo dukora ibyaha, ibyo byaha byacu bizocibwa urubanza, tuzocibwa urubanza kubera ibyaha byacu. Ariko urwo rubanza ruzoba ari urubanza rutunganye, si nka za manza zikunda gucibwa ngaha mw'isi. Igitangaro kigira kabiri cabaye aho Yesu afiriye ku musaraba, nuko umukingo ambara cari ku mukingo wa altare cariciyemo kubiri. Ndabibutse yuko kuri altare umusaseredoti yahinjira rimwe rizuma agiye gusabira ikigongwe abacumuzi, akahinjira ari umuntu yagerageje kwityorora rimwe mu mwaka kuri altare y'Imana. Uyo mukingo rero wari mu rusengero wariciyemo kubiri kuva hasi gushika hejuru aho Yesu acikaniye. Insiguro nuko umukingo watandukanya ikibanza ceranda n'ikibanza gisanzwe, altare y'Imana n'ikibanza gisanzwe, wama winjiramo umusaseredoti rimwe mu mwaka. Uyo mukingo rero igihe utabukiye vyerekanye yuko abantu bose kubera inkuka ya Yesu Kristo itanzwe ku musaraba barashobora gushika ku Mana. Kubera iyo nkuka ya Yesu Kristo abantu bose barashobora gushika ku Mana kubera inkuka ya Yesu Kristo yitanze ku musaraba. Ntihagire rero umuntu yikumira, umuntu yumva umengo ntarimwo, arabakubwira ngo mbega Yesu ngo yanyitangiye gute kandi ntari bwanavuke. Oya, Yesu yitangiye abantu b'ico gihe, yitangira mbere n'abazomwemera bose, abazokumva inkuru nziza yiwe hama bakamwemera bagakurikira amajambo yiwe, nabo yarabitangiye, yitangiye inzaruka zose. Mbere murazi yuko amaze kuzuko yagize ati, naho asubiye mu ijuru ni kumwe namwe butakibabvira kugera ku muhero w'isi, ntiyadusize twenyene, ari kumwe natwe adufasha kurwaniza intambara ngaha mw'isi. So nagomba gushika kumuraho tuzohagaruka, mugabo tuvyumve neza yuko nta muntu n'umwe iyi nkuka ya Yesu Kristo yigije kure, nta muntu n'umwe atarimwo, kandi kubw'iyo nkuka turashobora kwegera Imana gaco twinona. Na Paulo hari amabaruwa bivugamwo. Ikindi gitangaro cabaye ngo isi yaranyiganyize, le tremblement de terre. Navyo Matayo yaravyanditse mu kigabane ca 27 umurongo wa 51. Isi iranyiganyiga nyamugima kandi bidasanzwe ikomeye cyane yarabaye aho Yesu Kristo acikaniye ku musaraba. Insiguro nuko ububasha bw'Imana n'agahambaye, ububasha bw'Imana n'agahambaye. Imana ni Imana nyene, dushobora kuyiyumvira, dushobora kuyiyumvira ngo kwigwe mu bwenge bwacu. Iraturengeye, irengeye abanyabwenge. Imana irengeye abize byinshi, abafise amadoktora menshi, aba bita ngo n'abami b'isi. Imana irabarengeye na kure. Ariko kandi igaruka kuri kimwe twababwira hejuru, nicerekana yuko isi yarabonye ibibaye. Isi yarabonye ibibaye gushikaho ijugumira. Umuntu arashika ngaho akabamba umwana w'Imana, akabamba umwana w'Imana. Isi yaranyiganyize kubera yuko isi yarehereje kubona ibibaye. Isi irabona ivyo dukora, ku buryo nk'inyigisho ibyo turiko turakora ngaha kw'isi, n'igihe tutazoba tukihari canke tubikora twinyegeje, tubikora mu gifuri, isi irabibona mbere ikatubera n'icabona. Kuko hari igihe tubikora umengo nta muntu yatubonye, niko mugabo isi iratubona, irabona ivyo dukora. Nkako bigaca bigira rero, iyo bibaye bibi bigira impact mbi kw'isi yacu
no ku bana tuzokwibaruka. Iyo bibaye byiza birumvikana neza yuko biba ibintu byiza bikagira n'ingaruka nziza n'igihe tuzoba twaravuye mu isi. Nico gituma iciza cyakozwe n'abantu mu isi nticigera gihera. Ikibi twakoze mu isi iyo tutacihanye kiragira ingaruka n'igihe tuba twaravuye mu isi, no ku bana bacu no ku nzaruka zogenda zirakurikirana. Ikibi rero ni kibi kuko n'isi iramenya ibibaye. Ko rero twabambye umwana w'Imana, isi yarabimenye. Isi ubwayo rero igahava ikajugumira kubera yuko umuremyi abambwe apfuye ku musaraba, akabona yuko urwo rupfu rutameze nk'izindi mpfu nk'uko abandi bapfa. Yezu ntiyapfuye nk'uko abandi bapfa, n'ikimenyamenya ku munsi ugira gatatu azisubiza muzima. Ubugira kane ngo imva zariyuguruye n'imibiri y'aberanda irazuka. Mumfise ububasha no ku rupfu nyene, kandi atwereka natwe ko tuzozuka twebwe abamwemera. Ku munsi w'imperuka tuzozuka. Nico iyi nyigisho idushikanako, niyo nyigisho duhava tukahakura. Ikimenyetso ca gatanu arico ngomba gusozererako inkuru nziza yatwandikiye, nuko umusirikare w'umuromani yamuteye icumu yagarutse akihana, agatangaza yuko Yezu Kristo ahejeje gupfa yari umwana w'Imana. La confession du centurion Romain. Aho Yezu apfiriye, umusirikare w'abaromani yamuteye icumu mu rubavu kugira ngo ashobore kuraba yuko vy'ukuri yoba yacikanye. Abonye ibibaye yavuze ko bavumanditse avuga yuko hisutse amaraso n'amazi. Hari inyandiko zivuga yuko umusirikare yitwa Longino kandi ngo yoba yarahumye ijisho, arahava rero ngo arahumuka. Inyandiko zimwe zibivuga. Urukiza Yezu Kristo mu maraso yiwe baratorana mu vyiza vy'Imana. Na Petero azobigarukako ageze kwa Koroneliyo agira ati n'abapagani baremerewe gutorana ku vyiza vy'Imana. Hamwe mbere agira ati ubu ndabonye ko Imana itagira nkunzi, ndahejeje kubibona, ni Imana ntigira nkunzi. N'abapagani baremerewe gutorana ku bwami bw'Imana. None rero ndizera neza yuko hari ico mugumije muri bino bitangaro. Twarakunzwe bavukanye, twarakunzwe urukundo rugera kure cyane, twarakunzwe aho umwana w'Imana nzima ari we nyine yemeye kwitanga kugira ngo isi yose ishobore kuronka urukiza. Mugenzi, dusaba Imana ngo dushigikire, dufashe rwose kugira ngo urwo rukiza rw'Imana dushobore kurwakira, dushobore kurugumya.